banse kuja muri Kongo yuko ari bo baba barabigize uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo yoba ari umusirikare wo mu Burundi mu nyigisho duha abasirikare bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato wowe niwe dushaka niwe twakiye nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare uje barakubwira amabanga y'igihugu amabanga ujejwe n'ico uzokora ubitahuye urabikora wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro kuko umusirikare ni umuhamagaro usanze utari umuhamagaro wiwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu bisa barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubira rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki ubu si umusirikare w'umurundi no hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo akabuye ka gisirikare c'umurundi ibi inye ntashobora kubigira abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi abasirikare b'abarundi s'abacangero bisubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cane ari babitumwako ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Centrafrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba abapapa ni kubera ibikorwa by'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Centrafrique siyo yari yororo mugabo bagiye ngaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'wacu ku mubanyi none iyo ntambara iri Kongo umutekano uri Kongo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikari imice babwire yo kuja kuri Kongo muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano n'amakosa kubera ikatari amakosa kuja muri Somalia kubera ikatari amakosa kuja handi amakosa yoca bangaho wumva ivyo n'ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda kwikorera iwawe rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare rero igisirikare ndakizi ndakimaze imyaka 34 ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo batazi n'ingene cyubatse rero ndakizi n'ingene cyubatse mvuga ibyo nzi kandi ibyo nakuriyemo kandi ibyo mbayemo murakoze nkuko mwagiye kubyumva itangazo nyiranda basomere hanyuma murashaka kubaza ikibazo kimwe canke bibiri bijanye n'ivyo nyene itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare urwego rwo kw'inabansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe cy'isaha 1 z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone
Musaga, komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartier amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kuvunabasi bw'u Burundi ruramenyesheje abenegihugu bose yuko naho rwatakaje ivyo bikoresho, u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nk'uko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kuvunabasi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, yongera yifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rwo kuvunabasi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize uwubona ikigwanisho kitasambutse, abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande ataryo vyononye. Murakoze. De presse sur la situation d'incendie qui s'est manifestée hier soir. La Force de défense nationale du Burundi communique à l'opinion tant nationale qu'internationale que les explosions entendues ce mardi, le 31 mars 2026, vers 19h, dans la capitale économique Bujumbura, étaient à l'origine d'un incendie survenu au magasin de munitions de la brigade logistique se trouvant dans la zone Musaga, commune Mugere. Les explosions occasionnées par l'incendie ont causé pas mal de dégâts en matériel humain. On dénombre 13 personnes civiles qui sont décédées, blessées 57 personnes, dont 54 civils et 3 militaires, des maisons endommagées dans différents quartiers, ainsi que des véhicules de particuliers, des équipements et des installations militaires brûlés ou endommagés. Face à cette situation, la Force de défense nationale du Burundi tranquillise la population. Malgré les pertes subies, le Burundi reste debout avec ses capacités de défense pour garantir la paix et la sécurité de notre chère patrie. Il profite de cette occasion pour adresser ses vives condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont en train d'être soignés dans les différents hôpitaux. La Force de défense nationale du Burundi demande à toute la population burundaise de rester serein et calme, de signaler le plus vite possible à l'administration et aux forces de l'ordre tout engin non explosé, vu et de ne pas surtout le manipuler. La Force de défense nationale du Burundi reste engagée à accomplir sa mission régalienne conformément aux prescrits de la loi. Je vous remercie. Ikibazo ca mbere ndacishure. Mireille yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyaga nkuba, ati none ishyirahamwe rigideze ryoba bishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse. Ivyo vyo gushumbusha igisirikare
bwa mbere Regidezo n'ishirahamwe rya leta, hama igisirikare naco n'ici gihugu. Sinumva uworiha uwundi, iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda, ivyo vyose ibyo vyononekaye bizosubirizwa. Iyo azova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi, aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoda kizoca kija kwitwarira Regidezo. Isanganya rishobora gushika, ntawe urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ivyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkoswa uwo muyagankuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, mugabo ivyo rero vyose tuzoja kwitwarira Regidezo kuko vyabaye inyuma ya konteri. Urumva ishobora kuba ari intsinga zari zishaje canke vyandutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyagankuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi, tugasanga harabaye isanganya. Rero aha sinovuga ngo Regidezo tuzoshaka kuyitwarira, namba na gato n'ishirahamwe rya leta, igisirikare c'igihugu, ivyo vyose nisanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, itavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta cyo gutana ku mirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa vyabaye, kuko byari ibigwanisho bizimvye uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyo nonekaye yuko ari byinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Umva rero twoca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni ukuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyo nonekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira vyovyo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu, nkuko twabivuze mu itangazo. Ivyo ni hamwe, ni mw'ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi y'igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko ahoye ni hamwe amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru, bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha uno munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera, ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata bintu byo ku rundi ruhande rw'abateye nabahaye. Ni kuvuga rero atavye ndabahaye, ni kuvuga ntababari aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu, bumvise ibisese ntabije biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremeshe rero yuko atari byo, ntabavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare, hanyuma bica biraturika, kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, ico bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coups de feu byari. Aho rero kubazi abafite utuntu dukeye tw'ibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye baca babitahura, barona yuko vyari vy'ukuri. Abo bariko bagomba kubinuza, ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka. Ati abasirikare banse kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize. Umusirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, niba ari umusirikare wo mu Burundi. Mu nyigisho duha abasirikare
bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka niwe twakira. Nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora, wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro, kuko kuba umusirikare ni umuhamagaro. Usanzwe utari umuhamagaro w'iwawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu gisa. Barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubiyeho. Rero uwo muntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse, agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, ubu si umusirikare w'umurundi. No, hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, mbesubiyemwo abasirikare b'abarundi ni intwari, baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize, ubu babita papa Burundi. Muri Central Africa babita papa Burundi, so kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa by'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na Central Africa siyo yari yororo, mugabo bagiye ngaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu ku mubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugarura, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha, canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikari imice, babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarana y'amahoro mu mutekano ari amakosa. Kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia, kubera ko atari amakosa kuja ahandi. Amakosa yoca bangaho, wumva ivyo n'ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse, naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda kwikorera iby'iwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Rero igisirikare ndakizi ndakimaze mu myaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo batazi n'ingene cyubatse. Rero ndakizi n'ingene cyubatse, mvuga ibyo nzi kandi ibyo nakuriyemo kandi ibyo mbayemo. Uwundusha kukimenya azocaza tuvugane, tuyage, tugire deba uveye. Yansi inazoca neme aho tihwe. Ikibazo cya kabiri, Alain, amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe, kandi uko kimeze amakamu uko yari ameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, je kambi yo mu Ngagara, izi kambi za Batayo Paraza bazi, habeye amasanganya kare zigitangura, nta mihana yari hegereye. Je ninjiye mu 1989 gushika kwibarabara haya kuri international nungaha kuruzi Muha, nta muhana numwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire, umuhana wa mbere Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera, ndetse tucikukira 62. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose. Muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare
yatezwa kuba ahantu novuga iyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo, hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo ngo itekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma baca baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo, mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza. Muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi, ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda. Ubu niho nokuvuga ikambi isa yagutse, imihana iri kure gatoya, mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje ko amazu. Nkaca nico n'urya yavuze ati none amakambi azokwimuka abise abubatse, sinzi mu mategeko kwimuka uwuje ubwa mbere canke uwuje ubwa nyuma. Uwo gusanga mw'itongo akubaka neza agaca kubwira ati mbise uhave, wewe uca uhave canke havaho uwuje ubwa nyuma. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo si ivyigwa binini. Ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbebe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva. Baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaha, yo kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingi imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe, kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare aratwara urbanisme, urumva usanzwe yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza nico tujejwe. Mugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika, tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashika abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bubika ahantu hatabona. Hageze mw'ijoro uja kubitora wobitora hatabona. Erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanga yawe ishari. Ububiko amamagaze arimwo kura nyene, ahubwo umuntu aciye kura wewe mw'ijoro wobitora gute? Uhava utwara n'ibitari irajamwo. Uwagutumye iki kibazo yaguhenda ntavyavye si umusirikare. Kura irajamwo mu magazi, ahubwo no gucungira yuko kura igumye nimeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo ibintu vyose turabizi, mugabo sinobirinda kubibatondagura. Mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo, nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira rubona. Ibitabikwa ahari umuyagankuba birazwi, ubwo navyo nyene ntikibuza yuko biturika mu gihe vyatewe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hariho ibiki Bujumbura, hariho ibiki ahandi ntarinze kubabwira kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho ata muyagankuba uba uriho ubitse nabi ugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ingene tubigenza kuko hariho abavyitse biga ivyo nyene.
ibisasu byaguye mu mazu y'abantu boba barabinyegeje. Urakoze umuntu yabajije ico kibazo agize neza cyane. Ni kakama twateye. Umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangi iwe canke ahantu hanyegeje tahora agahora ngo arakibitse, nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili. Gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiye, kuko bene ibi bifise abahinga. Naje sindi umuhinga wavyo, muga ndazi ingene vyitwa, ndazi n'ingene bikoresha. Mugabo ndakibonye haje naje ntaco ntegura, ariko uzompamagara ngo nze kimutegure. Hariho abandi babinonosoye, nca ndamutumako naho coga iwanje, nca ngira nti ntihagire uwukorako ngaca nkuka. Rero uwoba yakibitse yikwege itara mu gashamba, ko ntaco cogikoza, atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana n'abiwe. Rero mudufashe gutera akamo, bumve ntihagire uwugira sindabibazwa, ntihagire uwuba intagondwa, kuko ni igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose. Umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi iwe canke mu nzu iwe, ko numvise hariho n'icaguye mu modoka, batubwiye bati y'umudokiteri, bati ingo twace turungika baza kugikura. Yaciye afuka arareka, niyo modoka ntiyasubiye kuyijamwo. Niko bimeze. Ati distance ihari hagati y'ikambi n'abenegihugu birahari, aho nori twoja mu bitaro. Mugabo ndazi barakunda kubivuga, iyo baravuga ngo ati uruzi ni metero 150, uruzi nk'ikiyaga ni nk'imetero 150. Nibaza n'ikambi mu bisanzwe kugira ngo umuntu atekane yuko atoja munsi y'iki. Nivyo mvuze mugabo ntaho nabisomye vyanditse, ariko kugira wikingire habijya bisasu urabona yuko bifise intuze ndende. Mugabo nk'umuntu atari kure, atari yegereye, ego kimushikiriye urumva iryo nisanganya ni yatsida. Mugabo uwegereye cyane nawe abafise ico numvuga amahirwe mabi menshi kugira ngo agire isanganya gusumba ubu bari kure, kuko iyo uri kure gishikayo n'ubukari bwagabanutse, niyo kiguye usanga atakikugize. Mugabo wewe uri hafi kiragutema. Hari uwabajije ati none bizogenda gute ababuze ivyabo, iduga, amazu. Mwumvise yuko n'igisirikare cabuze amazu n'ibikoresho vyahiye nyene. Ubwo yashobotse tamwe kuvuga ngo tugire sinzi iki kibazo ntacyo nobishura, kuko sindi umuhinga wapfa. Mugabo iconze ivyo bikoresho vya gisirikare nta silence bifise. Imodoka za gisirikare zirafise silence. Ivyo navyo babitumako kugira bigwanye umwansi, none bishitse bigasohoka ata mwansi biteye, umva nta silence iri. Mugabo ico nosaba abarundi baravuga barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita assurance y'amazu n'imodokari. Tugiye mu makompanye ya assurance nayo go kinga impanuka zikunda gushika umuntu utaziteze. Nibaza rero nk'ufise inzu iri muri assurance yuko ashobora kugira declaration, kuko iyo nisanganya muzindi, kuko siwe yabishatse ntibyamuvuyeko, natwe ntitwavyatuvuyeko. Rero nico gituma bahamagarira abantu ubundi ati amazu yanyu sinumva ingene umuntu agisha assurance y'imodoka akareka kugisha assurance y'inzu yiwe, kandi inzu nizimvye mugabo niyo bakamake ku modoka ari washaka. Rero twoza turagerageza, kuko hashobora kuza n'igihuhusi kigutwara inzu, kigutwaye inzu igihuhusi urihishana. Urumva rero amasanga nkaya ni ibintu usanga rero tudategekanya kugira ngo tugirishe assurance y'ibigwanisho ku isi yose naho babigirira. Mugabo sinzi ko azovyiga
mu nama nshingamateka bagashiraho abaseranse b'ibigwanisho murabatuma nibagira ati nimushiremwo ibi hashitse bakabishiramwo bizoba ari amatavuga y'amavuta. Mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyakunda gushika mu gihugu cacu kuva jewe naruka sinebwumve isanganya nk'iri n'ubwa mbere bishitse muga no mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville yarashitseho ho byatikije inganda nyinshi gusumba twebwe Imana yarakinze naho mwumvise ibitigira bingana ho habaye ibihumbi n'ibihumbagiza twebwe Imana yarakinze yamana dusenga yaradufashije ico no kwita amadega yabaye nkuko mwabibonye byari bisohotse iyo bigira nkuko byari bisohotse ingana zari gufite rero Imana yatumvi irakinga bamwe bararokoka abo nabo yahamagaye twavuze yuko twahujije n'imiryango yabo ngira ngo ibibazo byose nabishitse